je comedy ntirantunga na rimwe oya vraiment kuva ndi mwihuriro murazi ko navuye mvuga ataco ndaronka none ngiye mvuga ngo je nta kintu nakuye mwihuriro nta kintu nakuye mu ma video oya ariko urugo uravuga ko utakuye n'umusheri wawe kandi mwarakinana oya nawe umusheri wanje je sinamukuye mwihuriro none ni mwakinana none mwihuriro yaje nyene kubera twari dusanzwe tumenyeranye tuzinanye kuva kera guhera 2015 niho yaciyaje yaje ahubwo akurikirana jewe kandi bivuga ko mwahuriye hayo nyene birakunze kuvuga ko ano makomedi mukina kenshi na kenshi urubanza rumwe rushobora kumara zibiri muharonkera abakunzi aba mu ma diaspora atandukanye bakabitaho nturaronka mu diaspora n'umwe kwera avuga ati ndagukadonye kamera ya $1000 ba diaspora bayizi siku ni hatari ba diaspora bo mw'iminsi kugira uronke umuntu wavuga ati ndakwitangiye kabisa ni Mungu tu anakuwa alisema nataka muinue mtoto wangu aanze kupata ariko inshallah ndapata Iko biraza nina Nilam hanavuzwe n'amajambo menshi n'ubaguma banavugwa bivugwa ko pour le moment Nilam yoba afise umugambi yo gukura abakinyi bamwe basigaye kwa Gasore kugira ngo bajane nawe ayo makuru ngunahereye no ku mukunzi wiwe asanzwe ari n'umubodyguard wa Gasore mu biteramo ayo makuru yo bari bikobiza ku nguvu zidasanzwe Nilam benshi bagiye kurabe abavuye muri ihuriro TV benshi barabuze cyane apart ya Gasore urabona ko tutakibabona cyane abantu nk'abakomanda n'abandi benshi cyane umuntu akanavuga ati ubwo ihuriro si wo mutima wanyu w'abariko barakina hajya ahantu Hello boys and girls, in Israel komezene kwa kuna nabura kwa juste gale ka Adrian from RSI ka Black Man edition Black kwa kuna handi twavuye muri Segura tubazanira bishasha twavuye muri Segura ngo tubahe ibintu bifise impwemu kwa kuna handi asa impwemu ndakubwira ko vyamaze komera bamwita Nilam bamwita umwe mu ba actrice bariko bikora neza cyane twamusanze hatekanye twamusaze mu bibanza dans la place KMG kwa kuna handi ndakubwira ko vyamaze komera ndakura Nilam nanje ndabaramukije cyane nizera komeze fresh niko gado uko fresh Sembo riswaga zitera ziba nyinshi nibisanzwe je numvise ngo ni wa mugangi ngo acungira Gasore ngo akubago amalove menshi ni kawaida kumpwemu nyinshi unapendeza sana asante ndiwo mbere bikubwiye kuva mu gatondo oya nari wa mbere bije kuvira sanzwe ni Nilam tubona kuva avuye mu ihuriro twamubonye mu mativona ni menshi cyane tumora kwa Gasore n'ahandi heje umuntu akibaza ati mbega Nilam ubu ageze mimi nipo tu upo kwapi penye nimekonjo penye niko Hari n'amakuru menshi kuravuga ko Nilam bitameze neza kwa Gasore tubwire Nilam ahari korakina kwa Gasore bimeze gute bimeze fresh muri mekanisye nituko turakubona cyane ni muranambona ahubwo muri mekanisye hari amakuru kuravuga ko Nilam bitameze neza kwa Gasore yuko ashobora kuva umwanya n'umwanya na cyane ko ari Nilam Gasore atigeze namushira no muri mekanisye kimwe muri biko biratuma Nilam bivuga ko ashobora kumubisira Gasore je kutaja muri mekanisye si Gasore atabishatse ni je ntabishatse ko nari ndifise andi hantu nasinye contrat ndiko ndakina bica bisaba ko ndeka abandi bakine sikuvuga ngo Gasore ngo niwe yatumye yanse ko je nkina oya vraiment na kawaida ntibimbabaza ntibigiriki nije natumye hajya hakinundi muntu ariko turi ngaho nyene Nilam tuzi ko yaviriye mu ihuriro rimwe na Gasore vyavuga ko bagiye gukinana hamwe kubutari kuramukinira ntivyumvikana ko mutari kumwe na Gasore oya turi kumwe mimi niko tu busy na mambo yangu maze gukina gose je maze gukina cyane ndarekera abandi bagakina nta kibazo duheruka kubona Jojo na Amis bariko ravuga bati na Chacha turiteguye kwakira abana bagiye aha ni mu rugo bakagaruka turabakira na wewe urimo Nilam na Chachane ihuriro ngo riteguye kugaruka mana sinzigero bivuga
Mwiza ndakubwire Nilamu wa kera siwe ubu. Yani Nilamu wa zamani na leo ni tofauti. Ai. Kwicara aba bafise muri kwanza aba journaliste kwanza. Ninde yigeze ababwira yuko ashaka kuja mu ihuriro. Uri kuravuga aba journaliste ushatse kuvugana? Aba journaliste nyene baba bakoresheje ivyo biganiro bagenda bavuga sijui Nilamu sinzi abantu bo bashaka gusubirayo. Urumva Landry azozara bivyo avuga urumva pana kugenda ari akoresha ibiganiro abantu antafuta views afu anasema ngo Nilamu ngo yiteguriye kugaruka twe dusubiraho gukora iki ndushobora gusubira twebwe mu ihuriro yani iyo mind bayifute kabisa ko je Nilamu no subira kandi mwihurirotv ko mwihurirotv nahaboneye menshi sawa barankujije batumye nuguruka mu mutwe nikafunguka nikaona mbali kasema sishobora gusubira inyuma kandi iyo mind wafute ibivugwa ko Landry wowe baremubwiye na Akesi bajya sabana bato bavuga ikintu batohoje wumvise urusaku urubazanye nego apana kuchuzunguruka hari ukagenda nasikia kule vitu binawaka moto sinzi urumva aho kuza kuri bajya nyene uvuga ko bariko barakigumurira ubabaze ko ari ivyo ruko atari ivyo kacugenda kubaza maadui sasa sisi hatutegemei kurudia muhuriro mimi kivyangu muhuriro njo sirudi urumva ndafise channel wanje abantu nibankurikirane kuri channel wanje Nilam Era hariho comedy zitari zike mazimisi na posting ariko mu misiri imbere ndatangura gupostinga neza urumva ikintu cyo kuvuga ko je no subira mu ihurirotv bafute mu mutwe kabisa nabo ba journaliste ndabakomesheje banikome wakuwe wanaenda huko baganira ivyo wabo bibi na wausuko mimi kule sirudi uri kuravuga ati ibintu byo kugenda kuvugisha amadui ukigenda kuvugisha basi banje bawe baza abanyibibarize kubwa Nilam Jojo na misi n'abasi biwe kuyu mwanya sabazi je sabazi biwa akiri wavuze madui none umuntu amaze kuvaho kugenda kuvugira amajambo aho navuye amajambo kandi ntamubwiye byo nibisobanutse Landry na Akesi wowe warabarondeye ukababwira ati ibi bintu mugize sivyo Akesi na Landry sinabarondeye ariko baragira amakosa bumvise urusaku bakurikiranye n'urusaku bamubaze apana kuzunguka unaanza kusema mambo yenye aujui biriko biza ku nguvu zidasanzwe uravuze ingene ibintu bimeze ariko umuntu eko araraba Nilamu muri ihuriro akarabana Nilamu ni Nilamu ihuriro yaravumye cyane uravye za amafilme bakina menshi cyane warakora Nilamu abarundi bazwi cyane nivyo n'uburazwi ariko uravye ingene ubashirikira cyane vyaragabanutse umuntu akiyumvira ati mbega ubwo Nilamu wakera n'ubu ntihari kintu yoba yarabuze ko ratakiri mu ihuriro ikintu nabuze no mwihuriro naco nakuyeyo neco kintu no banabuze ubunya ahubwo ubu even niko sawa ariko warakure y'izina twaramenye ko ari umuntu afise impano yo gukina filme yitwa Nilamu kumenya yuko jewe nitwa Nilamu cyane no kumenyekana vyavuye kuri jewe ko jewe kijegeye nkina ry'amafilme abantu wamengo ntibanambona akini kijegeye nkora ikiganiro cyo kushwana n'ibiki ndio watu wengi wamenitafuta wakanionyesha kweli kama walikuwa wananijua ariko je mwihuriro si 100 nakurayo si 200 si 500 siki urumva sasa rero simoni kintu cyo subizayo izina kurironka so bari impaye ni talent yiwanje niyo yampaye izina ariko baraguhaye aho ushobora kuyerekanira kuma unshoye kuyerekanira nabo izari inyungu zabo biranavuga ko uri mu bantu bahenze Gasore kuva mu ihuriro kandi mu bintu bituma bavuga bati Nilamu n'umwana mubi icyo kirimo Nilamu n'umwana mubi niwe yahenze Gasore Gasore n'umuntu akuze Gasore iko na kipaji anajua kucheza vizuri ntiyari kuguma yiruka inyuma y'umugongo w'ihurirotv kandi nawe abona yuko yarose ibikoresho ashobora kwikorera apana kubakia chawa gihe cyo kukwa chawa kishagapita umuntu kwironderera umuntu wese maisha apana kuguma wiruka inyuma y'abantu batakubona umengo so bari
biko biza ku nguvu zidasanzwe ni na Nilam benshi bagiye kurabe abavuye muri ihuriro TV benshi barabuze cyane apart ya Gasore urabona ko tutakibabona cyane abantu nk'abakomanda n'abandi benshi cyane umuntu akaravuga ati ubwo ihuriro si wo mutima wanyu w'abariko barakina hajya ahantu ngo nituboneka cyane tuboneke nituboneke mind ya kurudia mimi muhuriro sina sinzi nk'abandi je nivira gatwa kiwanje je gusubira mu ihuriro bafute mu mutwe kabisa n'abafanzi ndababwiye siwezi kurudia muhuriro kandi biko biravuga ko benshi muri mwe rwego basaba ikigongira baraye ko bosubira kuvuga abo bandi basaba ikigongwe nibasabe kuko bazi ivyo bakurayo n'ibivyo bagiye gukurayo je sinzosubirayo kubwawe nike kintu ihuriro bokora kugira ugaruke ihuriro bokora je nta nakimwe mbona bokora siwezi kurudia muhuriro vraiment Nilam turakeneye kumenya iyo umuntu ariko arakura akenera vyinshi kandi yafise imana bakeneye kuyikamisha tubwire inyuma yo kuva mu ihuriro ubuzima bwa Nilam bumeze gute ubuzima bwanje bumeze neza ndabayeho atunzwe na comedy gusa cyangwa afise ukundi kuntu yiyunga je comedy ntirantunga na rimwe oya vraiment kuva ndi mu ihuriro murazi ko navuye mvuga ataco ndaronka none ngiye mvuga ngo je nta kintu nakuye mu ihuriro nta kintu nakuye mu ma video oya ariko urugura avuga ko utakuye n'umusheri wawe kandi mwarakinana oya nawe umusheri wanje je sinamukuye mu ihuriro none ni mwakinana none mu ihuriro mu ihuriro yaje nyene kubera twari dusanzwe tumenyeranye tuzinanye kuva kera guhera 2015 niho yaciyaje yaje ahubwo akurikirana jewe kandi bivuga ko mwahuriye haya nyene abantu babivuga n'abanyarusaku bavuga ivyo batazi biriko biza ku nguvu bidasanzwe ni Nilam umwe mu ba actrice tubona ko akiri muto kandi abana nje ashobora gushika kure iyo Nilam ariko ariraba umwe wese abafise agomba gushika tubwire wo nka Nilam kuvuvuye muri ihuriro TV nizi ntambamye uri kurahura nazo intambamye nta ntambamye nimwe ndiko ndahura nayo ariko iki nuko mfise channel yiwanje ndishaka kuikorerako niko natafuta support nipate vyuma nianze kufanya kazi sasa vizuri kwangu uvuze ati intambamyi ntayihari ariko ndiko ndarondera abafasha kugira ngo ndonke ivyuma hama ntangura akazi kiwanje uzobura umukobwa wa mbere utanguje comedy ngaha mu Burundi nike kintu bibaza ko uzobuzanye gishasha abandi bahungu bari ngaha bafise amaceno yabo batari bwazana ikintu nzozana gishasha muzobibona nzozana ibintu bishasha byinshi yani ili mradi tu nipate bitumikisho afu nkora akazi kabisa kandi nzobironka kuko nzobironka mu minsi iri imbere ndibaza bisigura ko Nilam afise aho yizeye abantu bazomufasha aho ndabizeye ariko hakuna moyo nategemea mwanadamu uvomerera zose umenya hazokwama ego nikipata support hari hao ntegemeye ndose n'abandi ba supportinga ili chano yangu isonge mbele na mimi nifanye byangu nijitegemeye birakunze kuvuga ko ano ma comedy mukina kenshi na kenshi rubanza rumwe rushobora kumara zibiri muharonkera abakunzi aba mu ma diaspora atandukanye bakabitaho ruraronka mu diaspora numwe kwera avuga ati ndakadonye kamera ya $1000 ba diaspora baizi siku ni hatari ba diaspora bo mwiminsi kugira uronke umuntu bavuga ati ndakwitangiye kabisa ni Mungu tu anakuwa alisema natani muinue mtoto wangu aanze kupata ariko inshallah ndapata ati uzoro nzoronka usupportinga na mimi nishuti byangu hapana kurudia nyuma nidutera dusubira inyuma ngo hariya twavuye tunasonga mbele ndapambana mpaka siku ndapata vyuma vyangu na mimi nicheze vyangu na mimi nimiliki watu wangu hapana kurudia uko nizaraulike tumaze gutukana ibitutsi byinshi bantuka ibintu bitameze neza hama ngo cyasubirayo kandi no urasuye kunyibutsa mwaravuganye amajambo menshi kugeza naho umwifuriza ko yovyara umwana nawe arakwifuriza yuko Imana yakufasha nawe ukazoronka umwana Jojo tubwire umwana wawe na Jojo umeze gute umubano mubirashika mukaganira mbega iyo muganiriye kubijya bintu mwaganire mwarabihejeje
umviriza umubano waje na Jojo sindamwanka urumva sina bifu naye kabisa Mungu ndo anajua roho yangu sina bifu naye ariko ntabwo tuvugana cyangwa ngo twandikiranire birefu hatuongei hama kuba yarose umwana ni pongezi ni maisha yake yeye na mume wake ni sawa ariko sindamwanka nawe nimba ntanyanka tubandanye nyene ukunyene bimeze basi wavuze ati igihe dukara gukora iganiro wavuze ati twari tubanyeho gifrere yari nka famille ni nacyo gituma niyo batampemba byatacu byaba bintwaye kandi baza ko atacahindutse ntazibara idakomanya amahembe icyo gihe yavyara kuva vyaye uwo waragiye kumwibarusa ukamukeza uti ni wonkwe uravyara benshi uzompe kamwe ati ntiyanyerera namaho ariyo urasubirayo kumukeza oya vraiment kumukeza nta kurimwo oya sinigeze ngenda kumukeza ego kuvyara nibisanzwe kuza watu wote wanaza na mimi ntaza wakubwa zangu wanaza mama wangu wanaza nibisanzwe ni pongezi kwake na familia yake kupata mtoto kupata kiumbe yako je kawaida wewe nibisanzwe kuri jewe kuvyara muna kari bisanzwe kubera kuronka ikibondo twese tuzobironkane ariko si bose arabagwiza atunga ngaba birigo barajya likaranga vyanse bakaja no hanze ntiyumva ko umuntu avyaba kwiteka nona kwiteka ntarihabwa nabi wiwe wo ku mutima ba hafi yiwe neza cyane bije ko nguvu zidasanzwe ndi kumwe na Nilam umwe mu bakinyi b'amasinema uraje kuvuga zidasanzwe twaba twabonye festival biri kwiraba ngaha mu gihugu twarabonye amafilme menshi abahari ntitwama twabonye amakomedi yaba amakuru metrage n'amalo metrage ntitwama twayabonye wibaza ko ari kwereka no masinema muri ko murakina akundwa n'abantu bishika nta shobore kuzaraja mu yamahiganwa akomeye je nibaza yuko sinzi vraiment cyo simoni ngene no cishura singene tutaja mu mahiganwa ngira ni kubera tutashiramwe ibintu biri professionnel gose nibaza nico wibaza ku nguvu zidasanzwe bigo biraza lina Nilam hanavuzwe n'amajambo menshi n'ubu baguma banavugwa bivugwa ko pour le moment Nilam yoba afise umugambi yo gukura abakinyi bamwe basigaye kwa Gasore kugira ngo bajane nawe ayo makuru ngunahereye no ku mukunzi wiwe asanzwe ari n'umubodyguard wa Gasore mu biteramo ayo makuru yo bari jana muntu numwe nkura ahantu ntibibaho ahubwo abantu babona ukuri urumva bakavuga ati turahisemo kugenda cyangwa kuguma ahantu ariko uyu mugambi wo gukura abantu kwa Gasore ntawo mfise vraiment kandi bivuga ko cyane ugomba utanguze umuhungu umugabo wiwawe muzogera mujanye no comment no comment muzobimenya hageze no comment uraci atwenga mu gifaransa bije kuvuze sanzwe ndabwira ko biriko birakomera bwira mugeze ko vyamaze gufata inzira ndabwira ko behind the camera ni Rastaman kuri micro juste gale ka I the real man from RSI ka I black man edition ni black Nilam nikiya kintu cyari gikenewe ubona tutova ngatavuze ikintu cyari gikenewe tutova ngatavuze cyari gikenewe ikintu gikenewe nuko mpamagarira abantu abafanzi banje baje kuri Nilam Ira TV wanje hariko amakomedi wanje ngiye kubategurira amafilme meza n'abakinyi bandi beza biwanje yani icyo nshaka gusa ni support yanyu gusa n'urukundo rwabo gusa ntabi Nilam ndagushimira nibaze ko n'ikindi gihe nitwabahamagara muzo twitaba nta kibazo vraiment tuzobitaba fresh reka nabashimire mwe mwese mwafashe umwanya muri abana natwe kuri micro juste galek Ed River from RSI mukaba bandindira ibiza byose byo kuvuga ko mubiri bye bye ciao hasta la vista ula ushulo mushulo hushula none